Ndagijimana Elvis mwene Nikwibigira Pascal na Ndibarufata Sabina paruwasi ya Nyinga diocese Rutana. Ndarengutse uremeye kuzokwa munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira bose. Ndavyemeye. Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire. Igihe muzoba muriko murazirikana iteko ry'Imana muritegereza mwemere neza ico musomye, ico mwemeye kibe ari co mwigisha, ico mwigishije mugikurikiza. Inyigisho zanyu zirabivugwa y'igihugu c'Imana, ubuzima bwanyu buhimbara abigishwa ba Kristo kugira ngo imvugo n'ingiro bikomeze umuryango w'Eklezia y'Imana. Ikindi gikorwa muzokora ni ugutagatifuza abantu. Ico gikorwa muzokirangura igihe muzoba mwifatanije na Kristo muhereza inkuka y'imisa. Akira iki gitabo kiri mu ijambo rya Kristo, ushinzwe kurikurikiza. Uritonda rero ivyo uzoba usomye vyemere, ivyo uzoba wemeye vyigishe, ivyo uzoba wigishije ubikurikize. Gira amahoro, gira ibanga. Nirya mutima mweranda horana amahoro. Bavukanye ukoraniye ngaha muri iyi paruwase ya Kayogoro, uyu munsi n'umunsi w'ugukengurukira Imana. Paruwasi ya Kayogoro irakengurukira Imana, eka diocese ya Rutana
irakengurukira Imana ku vyiza Imana yakoze muri iyi myaka 25 iheze iyi paruwasi ya Kayogoro ishinzwe. Turigina ivyo vyiza, tugakenguruka, tukongera tugasaba, tukuhiriza kugira ngo Imana ibandanye ihezagira iyi paruwase n'abari muri yo. Tukongera kandi uyu munsi tukigina ingabire y'abasaseredoti n'abadiyakoni bagira batirwe mu kanya gato. Ni ingabire y'agakura Imana ironsa iyi diyoseze yacu ya Rutana. Turakenguruka rero iyo ngabire. Ni Imana isubiye kutwereka ko yama yitwararika igihugu cayo. Ni Imana isubiye kutwereka kwidukunda. None tuyikengurukire muri iyi nguka ya misa. Tubanze twicishe bugufi dusaba imbabazi ku bicumuro vyacu. Ndirera ku Mana rugira vyose, mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwitegerezwa, ariko ncumura mbizi ncumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaza muri amahimbazo yamira mu bikira n'abamarayika n'abera bose, namwebwe bene wacu umusabire ku Mukama yacu. Imana rugira vyose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu iduhe ubuzima bw'amahoro.
nzizaya umutima w'umukama Imana ari kuri jewe kuko umukama yasize amavuta kugira ngo menyeshe inkuru nziza boro yandungitse kuremesha abo umutima wavunitse kumenyesha ko abari bagizwe imbohe barekuwe ko abapfunzwe bugururiwe andungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama n'umunsi wo kwihora kw'Imana yacu hamwe no guhoza abagandaye bose yandungitse kuremesha abagandaye muri Siyoni kwambika urugori ahari umunyota kubasiga amavuta y'akanyamuneza aho bogandaye kubambika umutamana w'ubuninahazwa aho botunduye umutima iryo ni ijambo ry'Imana y'ubukiriro kandi ntabazi sinagiwe nzomuhe lesikarisi y'ubukiriro kandi ntabazi sinagiwe uziza byose yangiriye nzokiriza igikombe cy'ubukiriro kandi ntabazi izina ry'umukama mu maso yiwe ewe mukama n'ukuri ndumusavyi wawe umuhungu w'incoreke yawe waracaga kuyimvuto zanje izina ry'umukama
nzorangura rero indagano naraganiye umukama mbere ndabigirira imbere y'igihugu ciwe cyose twishikirizwa na Paratiri Shadrack iyo nkuru yawe atewe iteka riguha mu ijambo ry'Imana turitega amatwi. Mwikete rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye Timote nico gituma ngwanuye gukabura yangabirano Imana yaguha aho nakubika kibiganza Hakimana ntiyaduhaye umutima upfana isoni n'ubwoba ariko yaduhaye umutima w'ubutwari urukundo no kwigumya ntugire isoni rero kubera intahe washingira umukama wacu canke kubera jewe imbohe yiwe ariko rinda hamwe nanje yamago kubona kubera inkuru nziza uhagarikiwe n'ubukomezi bw'Imana yadukijije ikaduhamagari ribanga geranda idatumwe n'ibikorwa vyacu ariko kubera ugushaka kwayo bwite no kubera yangabirano yaduhaye muri Kristo Yesu imyaka itaratangura iyo ngabirano nyene yerekanye ubu n'iseruka ry'umukiza wacu Kristo Yesu yapfishije ubusa urupfu akamenyekanisha ubuzima n'ubudapfa kubera ya nkuru nziza nagenewe kumenyesha no kuyibera umutumwa n'umwigisha nico gituma mbona yamagorwa ariko ntibintera isoni kuko nziwo nemeye kandi ndaza atagukekereza yuko ashobora kunzigamira imbiso gushika kure wa munsi kurikiza akarorero k'amajambo mazima wanyumviseko ubigira n'ukwemera n'urukundo rwa Kristo Yesu ibyiza wabikijwe nubizigame ufashijwe na mutima mwe irahanda tubamwo iryo ni ijambo ry'Imana Injili Takatifu ya Matayo kigabane cy'icenda kuva ku murongo wa 35 gushika ku murongo wa 38 tuyishikirizwa na Diakoni Salvatore Sabikiza. Tube hasi tubitega amatwi. nimorando umukama nziza ya Yesu Kristo uko twayishikirijwe na Matayo mweranda
Yesu nawe akwira ibisagara byose n'ibigwati yigisha mu masinagoga amenyesha inkuru nziza y'ubwami yongera akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Hanyuma yitegereje ishengero rimukurikira yumva rimuteye ikigongwe kuko abantu bari barushe cyane kandi bajonjogoye nk'intama zitagira umwungere. Araheza abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abakozi ni bake. Sabe rero nyene ivyimburwa arungike abakozi mu vyimburwa vyiwe. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kristo ja ushimikisha no kwinjiza mu mutima yacu ijambo ry'Imana. Arabanza atwereke abaraye bateye intambwe mu bukorezi hamwe n'ubusomyi bw'ijambo ry'Imana. Wase Bukemba Diocese Rutana. Ndarengutse Ndagijimana Elvis mwene Nikwibigira Pascal Nandi Barufata Sabina Paruwasi ya Nyinga Diocese Rutana. Ndarengutse Ndayizeye Medard mwene Ndayizeye Salvatore Nandi Ntunze Claire Paruwasi Kayogoro Diocese Rutana. Ndarengutse Nifasha Jean-Marie mwene Nyagirubusa Felicien na Minani Leokadi Paruwasi Rutana Diocese Rutana. Ndarengutse Shimirimana Etienne mwene Harerimana Boniface na Habonimana Speciose Paruwasi Kayogoro Diocese Rutana. Ndarengutse Sabimana Irene mwene Simbiya Germain na Ndayizeye Petroni Paruwasi Gitanga Diocese Rutana. Ndarengutse Umuvyeyi wacu iragusavye ngo winjize aba bavukanye bacu mwibanga ry'ubudiyakoni. urazi neza ko babikwiye. Aho tumariye guhanuza umuryango w'abakristo kandi tukumva icyiyumviro c'ababifisemo ijambo, ndemeje ko twasanze babikwiye. Dufashijwe n'umucunguzi wacu Yesu Kristo turahamagariye bene wacu ibanga ry'ubudiyakoni. Dushimire Imana. Abahava baterwa iteka ry'ubusaseredoti nabo nibarenguke. Mwene Ngendakumana Cassien na Bizimana Primitive Paruwasi Ngomane Diocese Rutana. ndarengutse Niyibizi Jean Claude mwene Maria Tabu Bernard na Ndayisenga Annonciate Paruwasi Mpinga Diocese Rutana. ndarengutse Niyo Mwungere Alexis mwene Minani Jerome na Giritima Esperance Paruwasi Kabingo Diocese Rutana. ndarengutse Nsengiyumva Jean Claude mwene Ngendakuriyo Vincent na Mbonihankuye Valerie Paruwasi Muhweza Diocese Rutana. ndarengutse Nyandwi Renova mwene Kabura Oscar na Chiza Liberate Paruwasi Rutana Diocese Rutana. ndarengutse Sariyikiza Salvatore mwene Ntahondereye Silver na Nizigama Gaudesia Paruwasi Kayogoro Diocese Rutana. ndarengutse Niyibizi Pio
wo mu muryango w'abapatiri b'abasaveriyano, mwene Kanani Jean Bosco na Kabura Felicite, Paruwase Mpinga, Diocese Rutana. ndarengutse Nyir'icyubahiro umwepiskopi wacu, Ekleziya Nyeranda umuvyeyi wacu iragusavye ngo watire abo bavukanyi mw'ibanga ry'ubusaserdoti. urazi neza ko babikwiye. Aho bamariye guserura ico ciyumviro, twarahanuje ababazi kandi babifisemo ijambo, ndemeje ko twasanze babikwiye. Dufashijwe n'Imana n'umukama wacu Yesu Kristo, turatoreye abene wacu ibanga ry'ubusaserdoti. Dushimire Imana. Tubwire ko tubereka abaraye batewe iteka ryo gusomera igihugu cy'Imana, ijambo ry'Imana, igice cy'ubusomyi, hamwe n'abaraye batewe iteka ryo guhereza kuri aritari Nyeranda ugushikiriza abakristo umukama mu kubasangiza ubwa mbere. Abo ba mbere abasomyi nibatonde ngaha kugira ngo mubabone, mubakeze kandi nabo babaramutse barakiriza amaboko. Abasore 9 bavukanye dukoraniye ngaha guhereza iyi nkuka ya misa hamwe n'abo turi kumwe kubw'isamizi kubw'imbonesha kure n'izindi mbuga ngurukana bumenyi. Dukoraniye ngaha muri paruwase ya Kayogoro kugira ngo ubwa mbere na mbere twigine yubile y'imyaka 25 iyi paruwasi maze tukaboneraho gukengurukira Imana ubwiza byose yakoze muri aka karere, ikintu
ubutumwa iyi paruwase yaranguye. Ubwo bwabaye bwinshi. Ijambo ry'Imana ryarasamirijwe nk'uko turiko turabigira n'ubu. Amasakaramentu aha turi hariko haraca ibibatsi turiko turahereza inkuka ya misa. Umuryango waratunganijwe kuko n'ubu dukoraniye ngaha twaravukanishijwe na Yesu Kristo. Ibyo byose bikaba byarabyaye ivyamwa byinshi kandi biboneka. Ibitigiri by'abakristo byarongerekanye, ibisata byaragwijwe, imibano y'Ukristo irakwiye mu ducimbiri twose. Abasaserdoti n'abihebeye Imana barabonetse baragwira. Imico y'abatari bake yarahindutse, barava mu mwijima w'intazi n'inzango, barakundira Yesu Kristo, aramurikira ubuzima bwabo. Aboro batari bake barafashijwe n'umuryango, bakaba ubu batakiri karadoga. Abana n'ugwaruka bagiye barenga aho bigira, eka n'ibindi bikorwa byinshi byateje imbere abantu. Ibyo ari byo byose, paruwase yarubatse umuryango mushasha muri aka karere, kandi uwo muryango uriho uraboneka, urahangamye. Nitubishimira Imana. Inkako yubire ni ugukenguruka. Bisubiye yubire cyane cyane niyo kwisubiza itoto. Igitabo cya Levi igabane cya 25 kivuga yuko mu mwaka wa yubire ababoswe cyangwa abashumba b'abandi barekurwa bagasubira kuba abidegembya. Abaheranye bararekurirwa imyenda yabo. Isi nayo ntibasubira kuyirema, ikamara umwaka iruhutse, abantu bose bagahurira kurya ivyimeza atanumwe ataramugwa. Kubera ko uko iminsi ihera ariko ibintu n'abantu bitosekara gushika mbere n'aho abantu bayoberana kubw'igicumuro, isi igafutana kubera ukutayitaho, Imana yategekanije uyu mwaka wa yubile kugira ngo abantu n'ibintu bisubire kumera nk'uko byari biri igihe byaremwa. Kwari kugira ngo ibyaremwe byose bigaruka n'ubwiza n'itoto byari byararemanywe. None rero bakristo ba paruwasi ya Kayogoro, mwari mumaze umwaka muri yubile, mwarakoze byinshi, nimushimirwe. Ese mwerekezanya ibyo bikorwa byinshi mwakoze umutima wo kwisubiza itoto mu bukristo, mukagira ubwiza nk'igihe mwabatirizwa. Nguko Pawulo mweranda abibwira Timote ati, mukunzi wanje, ndaguhanura ukabura yangabira n'Imana yaguhaye,
nanje ndabahanura ngo ibyo mukora byose mubikore bikomotse ku bucuti bw'ukuri mufitaniye na Kristo, gutyo ibikorwa byanyu niyo bizoguma bimota ubweranda bw'Imana, kandi niyo muzokora ibiroranye bikomeza kubaka umuryango bikabakomeza mwese. Uyu munsi dukoranijwe kandi n'ukwigina ingabire y'isakaramento ry'ubusaseredoti. Hari imisore 10 harimwo mbere n'uwaha mu Kayogoro batirwa mu ibanga ry'ubusaseredoti. Hari n'indi misore 8 harimwo 2 baha mu Kayogoro yatirwa mu ibanga ry'ubudiyakoni. Bakristo, iri banga, iri sakaramento tugira duhimbaze rirahambaye. Mu bwuzure bwa kera abitwa abahereza mwuka batorwa mu miryango yagenywe, imiryango yarizwe. Wari umwuga abo mu muryango kanaka bari baratoranye. Bisubiye igikorwa cy'abasaseredoti bo mu isezerano rya mbere cyari cyo kwakira amashikanwa y'imbagwa abanyisirayeli bazanye guhereza mu gisengero cy'i Yerusalemu, bagaheza bakazibaga bagaca bazihereza nk'inkuka. Abo basaseredoti bari barishikira batambutsa ibisabisho by'abantu. Mu bwuzure bushasha ari bwo turimo, ubusaseredoti bukomoka kuri Yesu Kristo w'umusaseredoti mukuru. Wewe ntiyamuka mu muryango w'abasaseredoti, yarungitswe n'Imana se. Wewe nta mbagwa yazaniwe n'undi muntu ngo ayihereze kw'inkuka. Inkuka yabaye wenyene, kandi nta wamutanze nk'inkuka, niwe yitanze. Muri icyo gikorwa cyo kwitanga niwe yahejeje akabwira abatumwa biwe bari kumwe ati, ibi ngize murame mubigira munyibuka. Yarahejeje kumanyura umukate no kubaha igikombe cy'imvinyo, agira ati, uyu ni umubiri wanje, aya ni amaraso yanje. Hanyuma nawe agira ati, murame mubigire munyibuka. begera imbere y'Umwepiskopi umushyantare wa diyoseze. Mwaratoye kugumya ubusore mu buzima bwanyu bwose kugira ngo mwitabe ijambo Ekleziya ishikiriza abihamagara ngo bashikirize amabanga makuru y'ubusaseredoti. Nimwemere imigenzo y'ubwo buzima mubitumwe n'urukundo, muzoserura icese ko mwihebeye abantu bose mubereke ko bakwiye gukundwa kuruta byose. Birakwiye rero ko mwerekana ikimenyetso cy'urukundo mufitiye Kristo Mukama. None murashaka imbere y'Imana n'imbere y'umuryango wose wa Ekleziya kwemera kugumya ubusore mu buzima bwanyu bwose mubitumwe n'urukundo mufitiye ubwami bw'ijuru,
mukama murondera kuba abasuku b'Imana n'abavandimwe. yego ndabishaka. Bene wacu ngunda, abavukanyi bacu bagiye guterwa iteka ry'ubudiyakoni, bafise inshuti n'abagenzi muri mwebwe. Murategera rero neza ibanga bagiye gushingwa muri ekleziya. Ingabirano ya mutima mweranda izobakomeza baheze bunganira umwepiskopi n'abasaseredoti mu kwigisha ijambo ry'Imana, mu gutunganya rutari, mu kwihatira ibikorwa by'urukundo, maze bame berekana ko bagenewe gukorera bose. Ko bashinzwe rutari bazoshikiriza ijambo ry'Imana, bategura inkuka y'imisa, bafungurira abakristo umubiri n'amaraso y'umukama. Aba tugiye guhezagira mu kububika kw'ibiganza kumwe abatumwa babigira kera, bashinzwe kwama bitwararika ivyerekeye rutari, bazotegerezwa kurangura ibikorwa by'urukundo. Muri ivyo byose Imana irabaje imbere, babikorana ubwira. Namwe mubabonemwo abagendanyi nyabo ba Kristo, we yaje kwigura abandi ataje kubaganza. Namwe bane banje tuze ku mutima, mwebwe mugira muterwe iteka ryo kuronka ubudiyakoni. Umukama yarabahaye akarorero ngo muze mubwire nguko yagize. Erega abadiyakoni n'abakozi ba Yesu Kristo, we yeretse abatumwa biwe ko yazanywe no kubakorera. Namwe rero murakurikiza ishaka ry'Imana n'umutima wanyu wose, mubigirane urukundo, mukorera umukama n'abantu mu kanyamuneza. Ko atawe ushobora gukorera ba shebuja babiri, mwebwe rero muririnda umwanda wose, ntimubabaja bitagira mvura. Mwebwe rero ko mwatorewe ibikorwa by'urukundo nk'abadiyakoni ba mbere batorwa n'abatumwa, mutegerezwa kuba abantu babereye guserukira mutima mweranda, abantu b'ubwitonzi n'ingingo. Ukwemera kwanyu ni gukomere gushinga imizi, muzira gatosi, mube indahinyuka mu maso y'Imana n'abantu. Ntimuhirahire ngo mushire kubiri n'ijambo ry'Imana. Murazi ko mutarabo kuritega ugutwi gusa, ariko mutegerezwa no kurisigurira abandi. Muramana ingeso nziza y'ukwemera n'umutima utagira akanenge. Ijambo ry'Imana muzosigurira abandi, ntirize rigume mu kanwa gusa, muraryerekana mu bikorwa byanyu, kugira ngo igihugu c'abakristo cyahawe ubuzima na mutima mweranda kibishikanwa ritagira gahonzi, gishimwe n'Imana. Namwe aho muzorengukira imbere y'umukama ku munsi w'imperuka, muzohezagirwa mushobore kumva babwira ati, emwe basuku beza kandi b'intahemuka, nimwinjire mu gahimbare k'umukama wanyu. Kurangura neza ico gikorwa mugiye gushingwa. Murashaka kwatigwa nkabubika kw'ibiganza, ingabirano za mutima mweranda zikabakomeza, mukaba abakozi b'ekleziya. ndabishaka. Murashaka kurangura ibanga ry'ubudiyakoni, mugafasha abasaseredoti mu guteza imbere igihugu c'abakristo, mubitumwe n'urukundo rwicisha bugufi. ndabishaka. Murashaka kwamana mu mutima utagira akanenge, ingeso y'ukwemera nk'uko Pawulo mweranda bivuga, kandi uko kwemera mukakwigisha mu mvugo no mu ngiro, mukurikije ijambo ry'Imana n'inyigisho zamye zihererekanwa muri ekleziya. ndabishaka. Mu biganiro vyanyu murashaka kwama mwigana Kristo, we muzokorera umubiri n'amaraso kuri rutari. ndabishaka. Imana izofasha.
munyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira bose. ndabyemeye. Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira bose. ndabyemeye. Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira bose. ndabyemeye. Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira bose. ndabyemeye. Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira bose. ndavyemeye. Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire. barahejeje bemera ubwamburutsi, bemera umwungere bazomusubirira, baca babanza bakinjure, hanyuma abaja gutera intambwe mwibanga ry'ubusaseredoti nabo bace begera imbere bagire ikiganiro n'umwungere nabo nyine bagica bamwemereye. cyane mugiye kwatigwa mu saseredoti, muzoshinga igikorwa cyo kwigisha mukurikije Kristo umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana ryabasoseye mukaryitaba n'ugweze, muraheza murishikiritse bose. Igihe muzoba muriko murazirikana itegeko ry'Imana, muritegereza mwemere neza ico musomye, ico mwemeye kibe ari co mwigisha, ico mwigishije mugikurikiza. Inyigisho zanyu zirabivugwa y'igihugu c'Imana, ubuzima bwanyu buhimbara abigishwa ba Kristo, kugira ngo imvugo n'ingiro bikomeze umuryango w'Eklezia y'Imana. Ikindi gikorwa muzokora ni ugutagatifuza abantu. Ico gikorwa muzokirangura igihe muzoba mwifatanije na Kristo muhereza inkuka y'imisa. Muraheza rero mwagutegera ico muriko murakora mukurikije. Mukwibukiriza ikinyegezwa ca Kristo yapfuye hanyuma kwigisubiza muzima, muramba mwirinda imutosekazi imibiri yanyu, mwame mwitwararika kugendera mu muco mushasha w'ubuzima. Igihe muzoba muriko murabatiza abantu mubinjiza mu gihugu c'Imana, igihe muzoba muriko muratanga isakaramento rya penetensiya murekura ibicumuro kw'izina rya Kristo na Eklezia, igihe muzoba muriko muraremesha abarwayi mubasiga amavuta merana, igihe muzoba muriko murarangura amabanga merana, ahandi naho muriko murashemeza Imana mwisabira kandi musabira abantu bo kw'isi yose, muraheza mwame mwibuka ko mwatowe muva mu bandi bantu nkamwe mugashingwa kubabera indongozi mu nzira ijana ku Mana. Ico gikorwa rero ca Kristo umusaseredoti muraba mukirangurana ugweze n'urukundo nyakuri, ntimwironderere ininazwa, murondereriho ininazwa rya Kristo. Uko rero muzoba muriko murarangura igikorwa ca Kristo umwungere, mukama mucuditse n'umwepiskopi kandi mumwubaha, muraba mwitwararika kwegeraniriza aba Kristo mu muryango umwe, kugira ngo mushobore kubashikiriza data murongowe na mutima mweranda
mugabiwe na Kristo murama mwereka abantu akarero k'umwungere mwiza wataje kugira abantu abasuku yaje ariho kubabera umusuku akaba yaje kurondera no gukiza abazimiye. Bane banje nkunda, imbere yuko mwatibwa mu ibanga y'ubusaseredoti mutegerezwa kubanza kumenyesha ishengero rikoranye ko mwemeye iryo banga. Murashakana naryo kurangura ibanga y'ubusaseredoti mu mutigiro w'abapatiri mukabafasha nyaba b'episkopi mukuragira ubusho bw'umukama murongowe na Mutima Mweranda. Yego ndabishaka. Murashaka kurangurana iteka n'ubwitonzi ubutumwa bwo kumenyesha ijambo ry'Imana mu gushikiriza inguka y'urukiza no mu gusigura ukwemera kwa Eklezia Gatolika. Yego ndabishaka. Murashaka gukomeza ubumwe mufitaniye na Kristo umusaseredoti mukuru yihereje se wiwe ngo atubere inguka itagira gahonzi. Murashaka no kwishikana ku Mana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikire ubukiriro. Ego me ndabishaka, Imana izomfasha. Uremeye kunyubaha no kungamurukira twe n'abazonsubirira bose. Ndabyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kunyubaha no kungamurukira twe n'abazonsubirira bose. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kunyubaha no kungamurukira twe n'abazonsubirira bose. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kunyubaha no kungamurukira twe n'abazonsubirira bose. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire. Imana uremeye kunyubaha no kungamurukira twe n'abazonsubirira bose. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kunyubaha no kungamurukira twe n'abazonsubirira bose. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kunyubaha no kungamurukira twe n'abazonsubirira bose. Ndabyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kunyubaha no kungamurukira twe n'abazonsubirira bose. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire.
n'abazosubirira bose. ndabyemeye. Imana yatanguye kugira ibyiza muri wewe niyuhire. Uremeye kubaha no kugangurukira umwepiskopi wawe. ndabyemeye. Imana yatanguye ibyiza muri wewe niyuhire. abahejeje kwemera mu mbere ko bazomugambukira n'abazomusubirira ko naho bamwe baja kuba abadiyakoni basure begere. Umwepiskopi araze duhamagarire gusabira izi ntore yitoreye, mu nyuma baryame hasi vyerekana ko ataco bari ari nk'ubusa imbere y'Imana, ariko bemeye kwitanga wese ataco bisigarije ngo barangure bongere bagendere c'iryo banga risaba. Muri ico gihe baryamye hasi baja kwa turagusabye utege ugutwi ibisabisho byacu, utwunganire iri banga tugira dushikirize ritungane.
tagatifuza wongere uhezagire abatwiyumviriye ko bakwiye guherezwa ngo barangure amabanga meranda. Tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Baravyoka hasi n'abandi bose bahaguruke kugira ngo umwepiskopi abanze yakire abadiyakoni, abaja kuba abasaseredoti baca babanza bakinjure gatoya. None rero Mukama, turagusavye ngurabe ryiza abasavyi bawe tugira tuguhereze ngo baze bame batunganya ivyerekeye atari yawe nyeranda mwibanga ry'ubudiyakoni. Turagusavye Mukama, nubashungure mu mutima mweranda bakomeza nazangabira n'indwi bashobore kurangura badatirimuka ibantu bashinze. Ingeso nziza nizibasage, bakundane urutaro rw'agahero, babungabunge abarwaye n'abagowe, ntibatekana akagayo, bambane ubutore bw'umutima kandi bame barangwa n'umutima wo gukurikiza ingeso y'ubuganguzi. Ese amabwirizwa yawe yokwama yigaragaza mu migenzo yawe kugira ngo mu ngeso yabo y'ubwere ntegerwa babere akarorero keza igihugu ceranda naco kibonereho kubigana. Ese bokwamara abantu b'umutima abandi barabirako bagashinga imizi ikaguma muri Kristo, barigana ngaha kw'isi umwana wawe yaje gukora ataje gukorerwa kugira ngo babonereho kuzovyagira hamwe nawe mu bwami bw'ijuru. Tubigusabishe Yezu Kristo Mukama wacu, we Mana musangi ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Diakoni arava hasi kugira ngo cabambika sitora hamwe n'umutamana dalmatika sitora imenyesha ubukuru bw'umusaseredoti n'ibanga watigwa ronka n'iryo sakaramento. Iramenyesha umutwaro udasanzwe uwatiwe abwirizwa kwikorera, ikamenyesha kandi inema ya Kristo iheza ikamuherekeza muri ubwo butumwa. Isitora kandi iramenyesha ububasha Yezu Kristo yahaye abatumwa biwe bwo kurekura ibicumuro n'ubwo guhereza umubiri n'amaraso vyiwe mu gihe c'inkuka ya misa. Nico gituma mu gihe habaye intambamyi canke iriya, umusaseredoti ashobora gutanga amasakaramentu
ndetse agahereza n'inkuka ya misa dramatika n'umwambaro w'umudiyakoni yambara akongera akikwiza ongera akarakora amabanga ajejwe mu gihe cy'inkuka ya Eucharistia isubirira umutama n'umusaseredoti Jean barabaye abadiyakoni dukengurukire umukama none kubera iki umudiyakoni yambara yikizi nugira ngo yitandukanye n'umusaseredoti umudiyakoni kandi yambara ku bitugu cy'ububavu igacawukiriza no ku mutima kugira ngo yerekane ko ahamagariwe kwikorera umutwaro w'inkuru nziza umutwaro w'aboro n'uw'ekleziya baraheza kandi bateye intambwe begera umwepiskopi kugira ngo abashikirize igitabo cy'ijambo ry'Imana akira iki gitabo kiri mu ijambo rya Kristo ushinzwe kurikurikiza uritonda rero ibyo uzoba usomye uvyemere ibyo uzoba wemeye uvyigishe ibyo uzoba wigishije ubikurikize gira amahoro gira ibanga arasubira mu bibanza akaza batigwa mu ibanga ry'usaseredoti witoreye ukabaha intahe mu bimenyetso wisangije igihe waha abepiskopi ngo bagabe ibihugu wabashinze warabatoreye abashinga ntahe bazobunganira mu muryango no mu bikorwa byabo abo bashinga ntahe ubatera iteka ubaha ubukuru bukurikira ubw'abepiskopi na kera hamwe abayahudi bayerera mu gahinga barondera intara y'amata n'ubuki waratoye abashinga ntahe 70 b'injabwenge n'ubwitonzi ngo bafashe Musa gukwiza no gukomeza isezerano yawe nabo bamufashije gukomeza imigenzo myiza mu gihugu no mu gutwara isinzi ry'abantu bitamugoye hanyuma waravuye uragabira bene Aroni iragi ryo gusangira na se ubusaseredoti bwiwe
kugira ngo hama abantu barangura ibanga ry'ubwo busaseredoti baguhereza inkuka y'ubukiriro bitwararika amabanga yawe. Mukama ndavyi yacu, ntiwagejeje aho muhugirira neza abantu. Abatumwa b'umwana wawe batoreye abafasha mu kwigisha ukwemera, nabo barabarungika ku isi yose gusigura ijambo ryawe. Nico gituma Mukama natwe tugusabye ubunganira amagara make yacu, udutabaza abazotuvuna tutaravunika, kuko turi ba nta ntege niko dukenera ko baba benshi. Turagusavye muvyeyi mushobora byose, uhaba abasavyi bawe baraha iteka ry'ubusaseredoti, subira wavyagize mu mutima w'ubweranda, barongeye Mana yacu iryo banga ry'ibibagabaga bikomoka kuri wewe, bahindura imigenzo y'abantu mu kubabera akarorero keza, baratubera abafasha b'ingirakamaro kugira ngo ijambo ry'Imana rikwire ku isi yose, ibihugu byose bihurira hamwe muri Kristo, abantu bose bacika igihugu ceranda c'Imana. Kubwa Yesu Kristo Mukama wacu, we mwana wawe, we Mana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda mu myaka yose. Shazibwe kandi amenyesha Kristo wenyine ubwiwe umusaseredoti yikwiza mu gihe aba ariko ahereza inkuka ya misa, kuko umusaseredoti ari uwundi Kristo ashikiriza amabanga ya Kristo nka Kristo nyene ubwiwe. Shazibwe iramenyesha urukundo igikorwa cy'umusaseredoti cyo kuba umuhuza w'Imana n'abantu, hamwe n'ubunywanyi afitaniye na Kristo mu guhereza inkuka y'Ukaristiya. Shazibwe iramenyesha wa mwambaro utagira umubariro Yesu yambikwa agiye kubambwa, umwe batera ku bufindo. Uwo mwambaro uramenyesha ku buryo bwiharishe ubunywanyi buri hagati y'umusaseredoti n'inkuka ya misa no kwitanga kwa Yesu Kristo ku musaraba. Umwepiskopi araheza asiga amavuta abasaseredoti bashasha. Mukama wacu Yesu Kristo yasizwe na se, aho yamuha mutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango wa Kristo no gushikanira Imana inkuka. Araheza umwepiskopi abashikirize ipatena n'ikarisi ibyo bijyana kugira ngo aho ubwahuro kuguhereza inkuka y'Ukaristiya, hazoba hasigaye ikindi gihambaye cyane cyo kubaha ububasha bwo kurekura ibicumuro bijyana no kwiregesha. Niwakira ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menye icugira igani
n'abasaseredoti kuva mu ntango twe twavuze yuko duhimbaza na yubile y'imyaka 25 paruwase ya Kayogoro imaze. None hari irabisha abanyino bazorarengana baramenye guhimbaza yubile. Turi kumwe kandi n'abasaseredoti babiri bakwije imyaka 25 bari kubiga iyo yubile, batera iryo teka ryo gusangira ibanga na Yezu Kristo. Ni Musenyeri Leonidas Ntakarutimana Shegera Shimwe Episkopi wacu Diyoseze ya Rutana, na Patiri Nkiriyejeha nabo nyene nta bimenyetso bindi bakeneye, basanzwe bikwije umwambaro wa Yesu Kristo. Basaba tubasabira mu nkuka ya misa babandanya bahimbagwa n'iryo banga, twongera dusabira n'abavukanye none bose tubakeze, tubakomera amashi, tubandanya n'ihenze. Turagusabye ngo ubongerereze kandi ubatyororere urukundo bafitaniye kugira ngo bahimbarwe no kugirana beranda bari kumwe n'ibibondo byabo. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Mana Data mushobora byose, kubw'ibyiza byose bakoze muri imyaka 50 yose, nurabe ryiza ababubakanye haraheze imyaka 50, maze uhezagire ubusaza bwabo buhimbaye nk'uko washimye gukomeza n'isakaramento ry'agatangaza urukundo bakundanye bakira abageni. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Muhorane umukama Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire yongere ihorane namwe. Abo yo kwiga nziza z'uno munsi baje baserukira imibano y'Ukristo.
ndasubiye kubifuriza mwese umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru wa yubile kuri paruwase ya Kayogoro, umunsi mukuru wa yubile kuri abasaserdoti bibuka imyaka 25 baronse iryo banga, umunsi mukuru wa yubile kubibuka imyaka 25 canke 50 bavutse canke babatirijwe bakomejwe, hanyuma yubile nziza n'abamaranye imyaka 25 bubatse n'imyaka 50 bubatse. Mwese nyene Imana ibandanye ibahunda imigisha yayo, na cyane cyane ibahe itoto, mugume muhimbawe no kuba abayo, nayo ibandanye baha ibyiza byayo. Umunsi mukuru mwiza ku baronse isakaramento ry'ubusaserdoti, baba abapadiri canke abadiyakoni. Imana yarabagomwe, none nibandanye ibakomeza muri iyo nzira. Itoto mufise uyu munsi muze murigumane. N'umunsi mukuru mwiza abaraye baronse ibice by'ubusaserdoti, ubusomyi n'ubukorezi, ni ubutumwa mu muryango. Imana ibahe kuburangura neza. Dusabe umuhezagiro w'Imana. Ora n'umukama Imana yavyagije kwishimikiro ry'abatumwa, niba hunda umugisha wayo kubera ishimwe rinahaye ry'abatumwa bababera mu ngoro. Mufashijwe n'abatumwa, Imana nibagira ivyabo navy'ukuri muri vyose, nguko ariyo yabahaye inyigisho n'akaroro kaho batumwa nyene. Maze kubwisabisho cabera mu ngoro mushobore gushikirira iry'ijuru, nk'uko inyigisho yawe yabahaye kugira ukwemera kutayegayega. Imana rugira vyose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Senguruke turashikanye